n'abo muri ministère du commerce sigene kandi mwavuze ko muzokorana le ministère des travaux publics des transports le ministère du commerce de l'industrie en matière de mise en place de ces zones économiques spéciales. La zone économique spéciale, il y a garage à présent plus de où on entre, Moukalouwa. Quand il n'y a pas de c'est une infrastructure publique. Normalement, l'État n'a pas d'infrastructure à exploiter. Alors, on met là, il y a un hijiri motoka wala hari motoka ingana na otrako hajya hari motoka ingana na otrako hari izindi zingana na voiture ngaha on a les distances, on a l'aération, la lumière. Alors, vous voyez la différence, la zone d'Iran, quelques heures presque hermétiquement fermée. Alors, on a en considération normalement les élévations ou les fosses, ni les droits d'immédiat, dans l'espace, dans la propriété. On a rien à dire. On y pavement, il cause avec un matériel spécial, bon, ça chaque jour, sinon 2 ou 3 fois par jour. Il y a des systèmes d'évacuation, des îles spéciales, il y a collecter tous ces déchets pour les recycler. Vous voyez, moi, je bien dire ça. Alors, nous avons un poste de travail, nous plan de courant. Nous avons un poste de travail, aho aregistreba aho yinjirira aho mu security abari kugira ngo ntagira abaza kwiba cyangwa abaza gusabota hariho de ibintu by'ugushamo amadeshe hari ama escalier yo kutuba ku modoka cyangwa ingazi ibyo byose ni standards biriho birabaho hariho qualité de l'air ventilation l'ambiance thermique urabona mu buyenzi icyuya ivumbi ibiki no il faut que mon garagiste hari umuntu ari yareze kuva mu gitondo gushika aya masaha twiriwe hano muri kino kibanza aho twaca hirya no hino mu ruganda rujanye no guhimiriza aba bantu bafise aya magaraje atandukanye mu gisagara ca Bujumbura anyanyagiye mu mihana kugira ngo ashobore kuva muri iyo mihana abantu babamwo. Twebwe twavyakiriye neza kubera iterambere mu yandi, ariko rero twumvise yuko gukora abandi mu magazi atari vyiza. Rero ubona atari vyiza neza yuko leta niba yaronse umugambi wo gukura abanyagihugu abakorera harya amagazi yo mw'ibarabara yoca ituronse ahandi dushobora gukorera akazi ko murazi yuko dutunze imiryango. Hanyuma ico dushitseko nuko abari bitavye runo ruganda bari bagizwe n'abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura, twese twari hano aho hariho n'abajejwe intwaro ya administration, aha nkavuga baserukiye umukuru w'igihugu bitandukanye, umuhuza w'abarundi, ubushikiranganje butandukanye kuko bari ngaha kugira ngo duce hirya no hino iki kibazo tuvyumve kumwe. Hanyuma icyo dushitseko nuko twumvise ko abantu bose batahura ko hariho ingaruka mbi zizi garaje zinyanyagiye mu mihana. Twabishitseko hanyuma baturemeranya ko tugiye umwe wese mu mugwi arimwo kubifata mu minwe kugira ngo niyo leta yabaha ikibanza bakoreramwo bazoca bagenda muri ico kibanza kizoba categuwe.